ego umwami ashimwe kandi ahimbazwe. ndashaka gusoma zaburi mbere ko dusoma zaburi yabaye ihambaye cyane kuwa gatatu ku mugoroba hamwe n'amajambo ya Mose yo Mwene Data Frank yasomye. ndashaka gusoma mu ijambo mu itanguriro nsome gura ku ntango mere ku murongo wa kabiri. Zaburi 34 umurongo wa kabiri. Uhoraho Zaburi 34 umurongo wa kabiri. Uhoraho niwe mutima wanje uzokwirata, abaciye bugufi bazovyumva banezerwe. Nimuhimbazanye nanje Uhoraho, dushirane hejuru izina ryiwe. Narondeye Uhoraho aranyitaba, ankiza ubwoba nari mfise bwose. Aho niho haza inyishu. Kubera iki? Mu buryo bushasha hariho mubabaro nk'uko twavyumvise ku gatatu ku mugoroba mu itanguriro 15 ku bijanye na Aburahamu. Yari Aburahamu ntari Mose, yari Aburahamu twese mu itanguriro. Haravugwa yuko hari umwijima waje mu itanguriro 15 hanyuma afatwa n'ubwoba. Mu Kirundi bazenga ubwoba ariko Faransa mu mubabaro. Kuri Dawidi ngaho ibintu ntibyari bitandukanye kuko ibyo arivuga hano akavuga ngo igihe cyose narondeye Uhoraho aranyitaba, ankiza ubwoba bwose nari mfise. Rero ibyo rero ntibyabaye mu buryo bw'umunezero bumeze neza, ariko hari mu mubabaro, hari mu kwiheba. Kandi turabizi ingene bica bimera bimeze nk'uko ibintu aba yaraciyemwo. Sinzi ingene mwe mwiyumva mu mitima yanyu, ariko rimwe na rimwe ndagira ubwoba mu mutima wanje, nkagira ubwoba, nkagira ukubabara, kuko hariho ikintu kiturindiriye. Tubaye mu gihe c'ibigeragezo, tubaye mu gihe c'imibabaro, ariko hano ngo aba bantu b'Imana, kuri abantu b'Imana turashobora gufataho akarorero tukaraba ku bintu bakora mu mibabaro yabo no mu bibazo ibyo bashobora gucamwo, ibyo yacamwo. Hanyuma hano akaca avuga ku murongo wa 5 ngo bamwitegereje mu maso. Umurongo wa 4 mu Kirundi, narondeye Uhoraho aranyitaba, ankiza ubwoba nari mfise bwose. Aha birabandanya ku murongo wa 5 no 6, bamwitegereje mu maso habo harakemuka, mu maso habo ntihazokwigira hamaramara. Uyu mugogwa yaratakambye, Uhoraho aramwumva, amukiza amarushwa yiwe yose. Kandi hasubwa ijambo ngo amarushwa. Hariho amarushwa, hariho amagogwa. Turibaza kenshi ni kubera ko imbega ngo Imana ngo yaritse ibyo ku bakozi bayo bose hamwe no ku ntumwa ziwe zose zigashobora kwinjira mu bintu nk'ibyo. Ariko murabizi Imana yabishatse uko. Birashoboka yuko ibyo bitegereza kuba bimeze nk'uko twarabyumvise kuri Aburahamu. Ntiyari gushobora kwidoga nk'uko, ariko twarabyumvise kuko Mwene Data Frank yarabisomye ijambo ryari ry'igiciro. Igihe umwijima watera, ubwoba buraza. Hanyuma hanaho Dawidi ntiyagendeye mu mashugwe gusa, ariko yaciye no mu mahwa. Iyo turavye ubuzima bwiwe turabona yuko ibyo bintu ntivyari byoroshe, yuko inzira yiwe ntiyari yoroshe. Umuntu w'Imana ategerezwa gufata iyo nzira. Turibaza kubera iki? Kubera iyo mpamvu ndibaza yuko twuzana n'abandi bantu bose b'Imana tukaraba ibintu baciyemwo. Ariko muno mwanya hano dufise Dawidi, hanyuma arabandanya akavuga hano ku murongo w'indwi ngo umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Nimwumvirize mumenye yuko Uhoraho aryoshe, hahigwa umuntu amwizigira. Mu Kirundi ngo amuhungirako.
nimwubahe uhoraho yemwe abera biwe canke ngo abizigwa biwe kuko abamwubaha batagira ico bakena. Imigunza y'intambwe ishobora kuburanirwa no gusonza ariko barondera uhoraho ntibazogira iciza bakena. Yemwe bana bato nimuze mu nyumve ndabigishe kubaha uhoraho. Murongo wa 12 ninde agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azabone ibyiza? Uzuze ururimi rwawe goye kuvuga ikibi. Iyi ni inyigisho idasanzwe ikomeye. Urinde ururimi rwawe goye kuvuga ikibi n'iminwa yawe yoye kuvuga ibyo guhendana. Tandukana n'ibibi. Umurongo wa 14 ukora ibyiza, rondera amahoro uyakurikire. J'ai médité toutes ces paroles. Aya majambo yose na yiyumviriye ko les conseils inama izi uyu muntu w'Imana ariko aradoha turabishira gusa ku mutima hanyuma tukabikoresha kugira ngo turabe ingene bimeze kuri bwibu bwacu, kuri jewe no kuri wewe. Mbega ururimi rwawe bimeze gute? Mbega ururimi rwanje bimeze gute? Mbega iminwa yawe bimeze gute? Mbega iyanje bimeze gute? Mbega bimeze gute ku mahoro? Mbega ndayagumya? Mbega ndayakurikirana? Birashoboka ko abandi badashaka, je ndashaka. Iyo ata mahoro ahari biragoye, biraremera, biragwaza by'ukuri. Umutima ububabaye cyane ku buryo bw'uko tudashobora kubirenga. Ariko hano haravugwa ngo urinde ururimi rwawe kuvuga ibibi n'iminwa yawe uyikure ku byo guhendana. Tandukana n'ibibi ukore ibyiza, rondera amahoro uyakurikire kugira ngo yashikire. Umurongo wa 15 inyonga zohoraho ziri ku bagororotsi n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Niri jambo naryo ngo gutakamba, ijwi ryo gutakamba ni ikintu kidasanzwe. Murabizi igihe tutafise ikintu dukeneye, tudakeneye gufashwa, aho ntidukeneye no gutakamba. Ariko ndiyumvira yuko igihe turi mu mubabaro tukaba turi mu bintu aho tudashobora kubigenzura, aho dutangura gusemerera ngo dutabagwe. Bitameze nk'uko murabizi ibica biba ubwo bitagenze uko umugwanizi umwansi arabahenda hanyuma akabasambura. Ariko ano aravugwa ku murongo wa 15 ngo inyonga zohoraho ziri ku bagororotsi n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Ni ikintu rero gitangaza. Abagororotsi ntibafise nico gutinya nubwo binjira mu bintu bimwe bimwe. Iyo batakambiye umwami arumviriza, umwami azumviriza, azosubiza, azokwishura. Kandi ndizera yuko azobashikana ko ubufasha bwiwe. Acavuga no ku murongo wa 17 wa 16 ngo igitsure c'uhoraho kiri kubakora ibibi ngo henebereze ukwibukwa kwabo mw'isi. L'Éternel entend. Abagorotsi baratakambye, uhoraho arabumva, abakiza amagugwa yabo yose. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Umurongo wa 18 akiza afise imitima ijanjaguritse. Hanyuma umwami ahimbazwa. Kiri kintu ciza. Hanyuma aranababwira ku murongo wa 19 ngo amarushwa y'umugorotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose. Aya no majambo yo guhumurizwa niyo umwami aduha mbere kuno mugoroba. Turashobora gushimira Imana
de ce que yuko dufise ijambo ryiwe, yuko ijambo ryiwe riratubwira misi yose, rikaduha inkomezi zishasha, rikaduha inkomezi, kandi tugaduha dushobora kuza mw'ino misi tukaza kuri we tukakira ibyo bintu. Ntitukiri mu misi ya bano bantu, ariko tubaye mu misi y'uno munsi. Ni umunsi wacu, ni igihe cacu, ni ico tubayemwo, ni ico twashizwemwo nk'uko nyene byari bimeze mu misi yabo. Rero Imana yabikoze nk'uko, kandi ntidushobora kubihindura. Dutegerezwa gukurikirana iyo nzira iyo ubu twashizweko, kandi ndiyumvira yuko twaba tugize neza twitwararitse ibyo Dawidi aduhamagariye hano gukora, ibyo duhamagariye gukora, kuko ndiyumvira yuko yagize umwimenyerezo mwiza hamwe n'Imana yiwe. Yagize imyimenyerezo myiza n'Imana nzima, kandi ndiyumvira yuko ntidushobora kugira imyimenyerezo myiza cyane isumba iyo tushobora n'Imana nzima, ishobore kuza guhura natwe kuno mugoroba, natwe ishobore kubana natwe mu gihe tugiye kuyihamagara, tuyambaza mu gihe tuza kuyitakambira, mu gihe tuza kudugara ku gace ko gutakamba ku ntebe yayo, ishobore kuyumva kandi yishure. Ndizera n'imitima wanje wose, kuko haranditswe hano ngo amaso y'Uhoraho ngo ari ku bagororotsi, kandi n'amatwi yumviriza ugutakamba kwabo. Ibi ni byiza cyane, turabyizera n'imitima yacu yose. Duhaguruke ubu kubwo buno bufatanye dushobora kugirana nawe. Mwami, turagushimira kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Turagusenga, wamaze kutuvugisha, abaje kumvira ijambo ryawe Mwami, kuri twebwe uhimbazwe, bimere nk'uko tukurimbira amashimwe, abe ari wewe tuninahariza izina ryawe. Uko byaba bimeze kose, uko byaba byijimye canke biri mu muco, ntituzigira duhagarika gushima izina ryawe, gushima izina ryawe, kuko wakoze ibihambaye. Uri Imana yacu, wowe niwe uhabwa icubahiro cose mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Amen. Nous nous asseyons. Hahimbazwe umwanya kubw'amajambo yose twamaze kumva. Ni amajambo ava mu ijambo ry'Imana. Amajambo y'abantu narayivuze inshuro nyinshi, aratabura akababaza, ariko ijambo ry'Imana riraduhagurutsa. Iyo twumvirije ijambo ry'Imana n'imitima yacu yose, niba turyakiriye mu kwizera, aho rero turakomezwa, aho rero tuzogororwa, aho rero tuzogira intege imbere muri twebwe zo kugenda imbere. Hari umuntu yambajije muri iyo minsi, sinzi nimba hari canke no munsi, ku bijanye kuri vya kazoza. Nishuye gusa yuko nimba Imana atari kimwe yateguye umugwanizi, iyo atari kimwe yari yarateguye umugwanizi ntiyokoze amakosa nk'aya yose. Kandi aho rero nimbere kuri Yobo, Mwene Data yasomye kuri Dawidi, bijanye gusa no ko umuntu yoraba yitonze akarabira hafi ubuzima bw'abo bantu b'Imana. Rimwe na rimwe rero birahungabanye cyane, ariko ivyo naho byaba Imana niyo yaba ihari, kandi yagaba kugira ngo bashobore gufashwa. Mu gice cy'Abaheburayo twumvise yuko ngo dufise igipfungu c'ivyabona. Bose bari abantu abo Umwami yavugisha biciye mu muhanuzi Yesaya mu gice cya 43 umurongo w'10, ngo muri ivyabona byanje uko nikoraho agize, kandi ngo uri umusabyi nabasabye banje natoranije kugira ngo mumenye kandi munyizere, kandi mutahore ko nduwo ndiwe. Nta mana yigeze kubombwa hirya yanje, kandi ntayizoza mu nyuma.
des hommes que Dieu a abo comme cette n'abantu Imana yagize nk'ibyabona byayo, abo yavugisha ubwayo, abo yishiriraho ubwayo igishinga ntahe cayo hano ku isi, ngo ni mwebwe byabona byanje nikoraho agize n'abasavyi banje natoranije hamwe bose hamwe nk'uko bari abakozi b'Imana baba ari ibyabona byayo hano ku isi. Kandi imisezerano rishasha wa mwami nyene akabwira abo yahamagaye akababwira ngo muri ibyabona byanje, ngo murindire hano Yerusalemu gushika aho muzokwambarikwa mukambikwa ubushobozi bwo mwijuru. Ibintu byinshi byoshobora kuvugwa ni ijambo iryo amaso yanje aciye ashika ko mu Korinto ba 2:4 aho Paulo yandika. C'est en effet dans une grande détresse et une grande angoisse du cœur que je ngo ndabandikiye mfise intono nyinshi umutima wamvuyemwo ndira amarira menshi. Uyu n'umuntu w'Imana akomeye nawe yaca mu ivyo bintu byose. Ubu rero reka tuje ku ijambo ryo muri Zaburi 34. Elle me rappelle le passage rinyibutsa umurongo wa Bibiliya uwo tugomba duhava dushikira wo muri Zakariya igice 3. Ahandi yumvirana cyane ku murongo wa 8 ikirundi no w'indwi muri Zaburi 34 umurongo w'indwi. Umumarayika uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Hariho basi akarorero nimba atari tumwe mu byanditswe byera qui voit cette parole littéralement confirmée. Abona iri jambo ry'Imana neza urudume ku rundi ririsohoje, kandi nshaka kuvuga yuko turarisoma hano bijanye no kuba n'umumarayika woraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarohokora mu mibabaro yabo yose. Je pense dans ce contexte. Arendimvira ku bijanye n'imvugo, arendimvira mwino mvugo si gusa guhera aho nicaye hano, ariko mbere n'imbere ko ninjira hano mu cumba nimbere ku ijambo ryo muri Zakariya 3 hariya hariho ibintu bimeze nk'uko. Ariko imbere ko dusoma mu gice 3 cyo muri Zakariya ni munyemerere ego munyemerere some imirongo ibiri ya nyuma ya 13 n'uw'17 ndaza kuja ku bibiri byanditswe byo mu byanditswe ibyo nze gusoma, ariko munyemerere shire ko nihuse Zakariya 2:13 na 17. Mu Kirundi ni 12 na 13. Maze Uhoraho azohindura ibuyuda habe ishamvu yiwe yo mu gihugu cera, kandi azokongera kwirobanurira Yerusalemu. Zakariya 2:12 igicumviro hano gusa. Turabizi yuko ubwoko bw'Abisirayeli basubira ku isi y'isezerano yabo, ariko inyuma yuko bahonyeye ku ico gihugu c'isezerano cabo hanyuma bakaronka ishamvu yabo hano ku isi, Imana ibafata nk'ishamvu yayo kandi ibafata nk'abayo nyene, nk'uko nabo baja mu gihugu cera nayo ibafata nk'ishamvu. Mbega navuze neza mu buryo bwumvikana? Nguyu kandi uyu murongo wa 12, maze Uhoraho azohindura ibuyuda habe ishamvu yiwe yo mu gihugu cera, kandi azokongera kwirobanurira Yerusalemu. Turabizi yuko Imana yatanze isezerano yuko abantu bayo bazosubira mu gihugu cabo, bazogaruka kandi ko bazogaruka mu gihugu casezeranijwe Aburahamu, Isaka na Yakobo. Kandi igihe bazogaruka muri ico gihugu kugira ngo bahonyere muri ico gihugu, Imana izobagira inshavu, abo bantu izobagira inshavu yiwe mu gihugu cera, kandi azokongera kwirobanurira Yerusalemu. Mu yandi majambo abo nk'uko isezerano ry'Imana riri, abo bagarutse bakagaruka ku isi yera, bakagaruka bakahaba, abo nibo Imana isura gufata nk'ishamvu yiwe hano ku gihugu cera inyuma yuko bashize ikirenge. Iryo ni ijambo ry'ubwiza cyane.
tout à fait merveilleux. ni ijambo ry'igitangaza. Imana ntigarukana abantu gusa kugira ngo bagaruke. Dieu a quelque chose à faire. Imana hari icyo ishaka gukorana nabo, Et au moment où ils reviennent, kandi mu gihe bagarutse mu gihugu, ku isi yera, ku gihugu cera c'isezerano, Imana irabahindukirira hanyuma ikabafata nk'ishamvu yayo sur la terre. Et il en va de même. nako bimera kuri twebwe twese mu buryo bw'impwemu uko tubivuga. Inyuma y'ibyo hari rero umurongo wa 13 ngo nimuhwekere imbere y'Uhoraho yemwe bafise umubiri mwese, kuko byukurutse iwe ahera hiwe Céleste. wo mu ijuru. Au moment où Dieu accomplit Mu gihe Imana isohoje ibyo, que toute chair se taise devant lui, car il s'est levé. bose bahwekera imbere yiwe kuko avuye ahera hiwe kugira ngo akore ibyo yasezeranije. Mais voici maintenant l'histoire. Ariko raba rero inkuru y'umumarayika hano, Elle est très très intéressante. kandi Il est dit ici au chapitre 3, biravugwa hano ku murongo wa 3 ku murongo wa mbere gushika ku 5. après cela il me fit voir Josué le souverain, maze nyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho, tandis que Satan se na Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. l'accusait. Alors l'ange de l'Éternel, Umumarayika w'Uhoraho abarira Satani que l'Éternel te répond, atewe Satani, Uhoraho aguhane, l'Éternel Uhoraho yirobanuriye Yerusalemu aguhane. donne de te taire. Mu Gifaransa ngo agutegeke guceceka. Qui sont Mbega uyo sigishirira cokowe mu muriro. feu. Or Josué Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma se tenait. ahagaze imbere y'uwo mumarayika. Il prit alors la parole. Uwo mumarayika araheza abarira abamuhagaze imbere Enlever ati, ses vêtements. ni mwambure izo mpuzu, ni mu mwambure izo mpuzu z'ubuhoma. Voici que j'ai ôté ton iniquité. Maze abarira Yosuwa ati, raba ngukuyeho kugabitanya kwawe, kandi ngira nkwambike imyambaro ishajije. Pourquoi il ordonna qu'on lui mette, Ndasaba nibamwambike igitambara ciza mu mutwe. lui mit alors sur la tête Nuko bamwambika igitambara ciza mu mutwe, bamwambika n'imyambaro umumarayika w'Uhoraho l'ange de l'Éternel ahagaze aho. tenait à côté de lui. Il y a ici deux choses. Hano hariho ibintu bibiri. Dans la première partie, Igice ca mbere, Satani ahagaze iruhande yiwe l'accusait. kandi ariko aramurega gushika aho haba uguhinduka hano gugakoreka, hanyuma akambikwa imyambaro nziza. Hanyuma umwami canke umumarayika w'umwami yarahagaze uburyo bwiwe. Iryo ni ijambo rikomeye cyane. Turabizi ko nk'uko bivyanditse byinshi Yohana 12, Satani ni umurezi wa Bene Data, kandi ko umunsi umwe azotabwa hanze. Umwami Yesu yaravuze ngo, nabonye Satani amanuka akoroka ava mu ijuru nk'umuravyo, nazo manuka hano mu buke. Ndiyumvira yuko igihe azokoroka, igihe azogwa nyuma y'igihe cyo kuregana, nta n'umwe nipfuriza inabi, ariko ku mubi uyo turashaka kumwipfuriza, uwo mubi kumugwaniza turashaka kumwipfuriza. Igihe cyo kizoba giheze azokorwa hasi. Aha niho umwami yavugira, yari umumarayika w'umwami. Aha ni Imana yavuga bijanye n'ubwoko bwatoranijwe, ni ubwategerezwa gufata ikibanza ku isi y'isezerano, kandi Imana yashaka kubafata hanyuma bagire nk'ishamvu yayo ku isi, mu gihugu cera. Abantu bose baceceke imbere y'Uhoraho. Nyuma yaho niho aca havugwa umurongo wa mbere wo muri Zekariya 3, maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho, na Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. Umumarayika w'Uhoraho abarira Satani, atewe Satani, Uhoraho aguhane. Hano turabona ico ivyo bisigura. Umwami akikije abo bose bamutinya, bamwubahe, canke umumarayika w'umwami.
l'ange éternel. umumarayika uhoraho. Hano turabona yuko mu gihe cy'umubabaro, mu gihe cyo kubabara, Seigneur, nous voyons umumarayika uhoraho, turabona ko mu gihe cy'umubabaro, mu gihe cyo kubabazwa, ugucecekeshwa kuhawe satani, hanyuma umwami afise ijambo rya nyuma kubiwe, nta kundi kuntu byogenda. Hanyuma yakuwe impuzu, hamwe no gukugwa impuzu, ndiyumvira yuko mu uwo mwanya aho uyu Yosuwa yakura izo mpuzu ziwe zicafuye, au moment où ses vêtements, aho impuzu ziwe zicafuye zakugwaho, ce qui a aussi mis fin ibyo byaheraheje naho nukubaho kwa satani, ukugumaho kwa satani. Aho yakuriye impuzu, aho byari biheze ko satani aguma ngaho, ntiyaragishaka kuguma yitegereze aho uwo muntu yambikwa impuzu z'ubukwe. Satani ntashobora kwihanganira kubona ibyo bintu, ntiyarashaka kubiraba, ntiyari kubishobora. Ariko umumarayika w'umwami yarahagaze ngaho, kandi yategetse uwarahagaze aho nyene ngo mukura izo mpuzu, umwambike impuzu z'urubanza zishajije. Shaka kuvuga ko umunsi, mu mwanya aho Yosuwa yakugwa impuzu ziwe, aho atakintu kimwe satani yashobora gufatirako, aho kuguma ngaho, ntiyari igihe kirekire ngo agume ngaho, ntiyari kuguma abona umumarayika uhoraho ari impande ya Yosuwa, aguma amufasha, aguma amutabara, hanyuma agatanga n'iteko ngo bamukure impuzu, bamuhe n'ikamba ku mutwe. Aho satani ntiyari ashaka kubiraba, ariko hari umumarayika w'umwami gusa niwe yaciye agumaho impande ya Yosuwa. Mu itsiniro rishasha ni Yesu umwami wacu, niwe ahagaraye ngaho, niwe ahagaze ngaho nk'umuherezi mukuru ahambaye, adusabira, asabira wewe kandi asabira jewe, aradusabira, asabira jewe, agasabira wewe. Nimba umugwanizi ariko araturega, ndabibabwira, umwami niho abari, kandi uvuga niwe atsindanishiriza, niwe avuga mu kugororoka. Ni umwami yatanze amaraso yiwe n'ubuzima bwe ku bwacu twese ku musaraba Karuvari, ashingira intahe ibyo yadukoreye. Imana ifata nk'ishamvu, ifata ishamvu yayo kugira ngo ni gusa mu gihe baba basubiye ku isi y'isezerano. Kandi birashobora gushika yuko satani yashobora koza akavuga ngo heraba ngo nabiriye kuri bariya bantu, ngo abo banga ari ishamvu yawe. Ego ni ishamvu yiwe. Aho rero umumarayika w'umwami acaza akavuga ati ziba, aho nta kimwe kiri ngaho, nta nakiriya mu by'uri kurarega, nta na kimwe gihari. Ngubwoko bw'Imana nk'uko buhuje n'isezerano bwagarutse ku gihugu, mu gihugu cera, nguwore umwami aba ari ngaho, avuga ukugoroka kwiwe, avuga kugoroka k'ubwoko bwiwe. Nguwo umwami niwe yishyuza ubwoko bwiwe ngo bube ku isi yera, hanyuma agateka satani guceceka. Ibyo rero bitakumereye neza, genda. Naho rero aca agenda, ntashobora kuguma ngaho umwanya muremure. Haca havugwa hano yuko uhoraho aguhane. Ego satani, wewe uwitoranirije Yerusalemu, ngo agutegetse guceceka, ngo si guhamagara gusa Yerusalemu yari irobanuye. Ni nako bimeze, ngo niwe agutegetse uceceke. Ni nako bimeze hamwe n'umukuku w'abanesheje. Mu mwanya aho satani aba ashaka kurega, mbere akaba afise n'impamvu zo kubirega nyine bihari, umwami umucunguzi wawe n'umucunguzi wanje, wamenye amaraso yiwe ku musaraba Igorogota, uwo aramutegeka ngo azibe anume. Abo bantu bameze nk'icokogwa mu muriro, abo n'abantu baronse ubuntu bw'Imana, nabahamagariwe gusohoka n'Imana ubwayo, kandi bagenewe impamvu, umuhamagaro uri hejuru ziba. Rero turabona neza hano yuko umugwanizi ntiyacecetse mu gihe Yosuwa atari bwakugwa impuzu ziwe zera zicafuye, ariko igihe yakugwa izo mpuzu zicafuye akambikwa, aho rero umugwanizi yatakaje uburenganzira bwose kuri Yosuwa, yategereje kugenda. Ariko umwami we yagumye ngaho gushika ku iherezo, kandi yarabye uwo muntu adakugwa impuzu gusa, ariko n'igihe yambikwa impuzu yari ngaho. Satani akaraba igihe yakugwa impuzu,
ariko igihe yambikwa impuzu umwami yararabye aranezerwa arabona uwo muntu ntiyari yambaye ubusa ariko yari yambaye impuzu ari imbere y'umwami kandi si kwambikwa gusa ariko yari yambitswe impuzu nziza cyane z'urubanza imbere y'umwami. Ibyo bintu nyine biragushikira kandi biranshikira uyu munsi, bishikira abana bose batoranijwe b'Imana, abana bose b'Imana batoranijwe, kandi isaha iraje aho ibyanditswe mu byesho 12 bizosohoza, aho Satani azokorerwa hasi, aho azoreka uburaki bwe bugaturika nk'uko gusumba uko bumeze ubu ku isi. Ku bijyanye n'ibyo nyine nabonye yuko ni mwe mu w'Imana arongora, kuko sinzi nimba nari kuzana ijambo ry'Imana iyo bari tasomwe nk'ukuri aho mu ijambo ryatanguje. Kuri jewe ko hari ukwemeza umumarayika w'umwami, sinzi nimba narasomye ijambo ryo muri Zakariya 3, sinzi nimba nari kurisoma iyo Zaburi 34 hatasomye ngo umumarayika uhoraho akikuja abamwubaha, kandi umumarayika uhoraho byari isezerano ko ari kugaragara kw'Imana itaboneka. Imana ubwayo yaragaragara igashikagaragara mu ishusho y'umumarayika, ntabwo ari Gabriel cyangwa Mikayeli, ariko umumarayika uhoraho ni umumarayika w'isezerano, ni umwami ubwiwe ahishuwe. Yaragendagenze mu itongo rya Edeni nk'uko yavugira kuri Aburahamu. Mose yabonye umumarayika uhoraho. Yakobo yagwanye n'Imana, aho yagwanye n'umumarayika gushikaho yanesheje, kandi turabizi yuko anuhoraho ubwiwe niwe yategetse, niwe yahagaze ngaho araraba ategeka Satani ngo aceceke, kuko yari we yavuze. Igihe yavuga ninde wundi yovuga? Kandi inyuma yuko yavuze abantu bose mbere ya Satani araceceka. Igihe atetetse, igihe avuze ngo kuri uwo muntu izo mpuzu zicafuye, hanyuma umwambike impuzu z'urubanza. Aho rero niko nyine bimera, kandi umugwanizi nawe ategerezwa guca bugufi, ategerezwa guceceka, kuko uhoraho ababimutegetse. Kandi igihe turashaka kwakira, twizere ibintu byose n'imitima yacu yose twabyumvise. Ibigeragezo biraza ahantu hose tuba turi, biraza, ariko Dawidi yari umuntu w'Imana afise ubuzima buhungabanye gusumba abandi, kandi mu duce twose tworabamwo. Ariko hariho ikintu kimwe yakoze, yashize icizigiro ciwe mu Mana, yarazi uwo yizera, ntiyigeze nemwe ahagarika kuririmba zaburi ziwe. Nko ku myaka 30 cyangwa 32 siho yagejeje gusa, ariko yaragumije gushika nko ku myaka 150. Ntiyahagaritse, ntiyariki ngo ahagarikwe, yarazi ico Imana yamukoreye. Mbega ni gute ko ntitwobigenza kiretse gukorera umwami gushika aho tuzova mu kwizera tukabona? Kandi n'andi majambo ayo twumvise, de nous armer de patience, ngo twambare ukwihangana. Nimba dusabye umwami ngo aduhe kwihangana nyako kubw'ubuntu, tukamusaba kugira ngo duhagarare neza, dushishikare gushikaho umwami azotwambika impuzu z'ubukwe, gushika aho atanakimwe kizoba gisigaye cyo kuturega, cyo kudutsindisha muri twebwe. Umwami akaba yaradutsindanishiriza mu buryo bwuzuye, yaratwejeje mu buryo bwujuje, yaratwejeje, kandi umugwanizi agategerezwa kugenda akahava. Kandi turabizi ko niyo hamwe na Yobo nta mpamvu n'imwe Jesse ndayibona, kandi nubwo bimeze nk'uko umugwanizi yarakubise, yaraje imbere y'umwami aravuga ati uriya mugabo aragukorera nyine kubera yuko byose bimugendera neza, byose waramuhaye, waramukikije, ibintu byose afise waramukikije, ameze neza, ni umuntu nawe nta muntu ameze, umuntu wese amerewe
wewe neza nkawe arashobora kugukorera mu bwiza nka buriya, ariko reka ndamukubitira imwe hanyuma uraza kubona ibiza kuba. Hanyuma umwami by'ukuri yarabiretse, ntidushobora no kubitahura, ariko Imana yo yari ibizi yuko Yobu umugwanizi arashobora gukora ibyo ashaka, ariko azobandanya ankorera. Imana yari ibizi kandi nibyo byabaye igihe yongera ko ngo ndabizi yuko umucunguzi wanje ari muzima, umucunguzi wanje ari muzima. Ibyo ntibyanezereje Satani na gatonyi, ariko yaravuze ngo naho mu munyota, igihe yaricaye mu munyota, igihe abantu bose baca imbere yiwe bazunguza umutwe, ariko Yobu yaravuze ngo ndazi umucunguzi wanje ko ari muzima. Ntiyavuze ngo ndabizi yuko bariya bagenzi batubwire ngo umucunguzi wanyu ni muzima, oya, yavuze ngo umucunguzi wanje ni muzima. Ntiyavuze ngo uwacu, yavuze gwanje. Ntiyavuze ngo gwacu, yavuze gwanje ndetse n'abashiki banje. Uko ubushizi bw'amanga bw'umuntu giti ciwe bw'agakiza hamwe n'Imana si ibintu vya byinshi, ni ibintu by'umwe kuri urudende. Akavuga ngo ndazi ko ndi umwana w'Imana, ndabizi ko nacunguwe, ndabizi yuko navuye mu rupfu nkashika mu bugingo, ndabizi yuko naronse ubuntu bw'Imana, ndabizi yuko yakuye impuzu zanje zicafuye kandi ko yanyambitse impuzu z'ubukwe, impuzu z'agakiza. Ndabizi ko umucunguzi wanje ni muzima. Imana izo kwifatira ubwoko bwiwe atoranije mu gihugu cera aho izobatwara, nk'uko bafata isi yatoranijwe nayo ibafata uko. Nyuma y'ibyo byose ntitwararitse isi yarayibahaye igihugu, yitwararitse abo bantu baba kw'iyo si. Si yasezeranijwe si ku isi ubwayo. Ni nako bimeze muri uno mwanya. Imana irafise abantu bagaruka ku isi y'amasezerano y'Imana kubwo muri kino gihe, kandi ubwo n'urubyaro rwa Aburahamu yarashishikaye mu kwizera, ahantu atakiri mu cerekere cyo kwizera. Murabizi, mu gihe tubona 1% ry'ibyizigiro, uko niko ari ukwizera gutangura aho by'ukuri atakintu na kimwe, 100% nta byizigiro bigihari, nta byizigiro bihari, nta na kimwe gihari, nta na 1% by'ibyizigiro bisigaye, nta na kimwe gisigaye. Là où on n'a absolument plus aucun espoir. Aha tagirimwe cizigiye niho kwizera gutangurira, kandi aho niho ibidashoboka biba ibishoboka. Aho niho Imana itabara, aho niho Imana ishimaga izina ryiwe, ikemeza ijambo ryayo. Nimba iyo bana rifise aho gutangurira ahandi, aho twotangurira oya, naho dufise. Imana yaragabye kugira ngo nitugire aho duba dufise mu bintu kanaka, kandi niko bimeze nk'uko. Ubure turashaka kuraba nimba Imana yoshiraho ukwizera mu mitima yacu kubw'ijambo ryiwe. Nimba dufashe igihagararo cacu tugahagarara muko kwizera kw'ijambo, tukagenda imbere. Mwene Data Schneider yashimitse yuko dutegerezwa guhagarara neza mu bigeragezo vyacu, kandi turashaka guhagarara neza dufashijwe n'umwami. Rero ibi igeragezo bizozunguruka ukwavyo, kandi Imana izokwiyatura, izoshimaga izina ryayo, kandi twese tuzoba duhomowe mu muriro nk'icokowe, kandi tuzokizwa, kandi ko munsi tuzoba turi mu mukuku wacunguwe n'amaraso. Abo bazoza imbere y'intebe bambaye impuzu zererana cyane, tukarimba ngo urakomeye, ibikorwa byawe n'imanza zawe ziragororotse, wewe mwami w'amahanga. Ni mwo mukuku n'Imana izodushira ku bw'ubuntu, si kubera yuko wewe bwawe ubwanje, ariko ni kubwo ibyo yakoze muri Yesu Kristo ku musaraba i Golgotha. Umumarayika uhoraho akikuza abubaha uhoraho bose, kandi arabarokora abafise kubaha Imana bose. Twaribonye hamwe na Yosuwa, aho niho hari twabonye hari na Yosuwa niho Satani yarari. Nubwo nakunda kuraba ingene yaserutse nk'uko kenshi iyo byanditse ko umugwanizi yafashe umwami hano na hariya, igihe twari Yerusalemu, narabajije ngo nihe hari ubusongero bw'urusengero. Hanyuma ngo aravuga ngo hano ni hari ubusongero bw'urusengero. Aranyishura uko ndavuga
ati bene data n'abashiki banje aha niho umugwanizi yazanye umwami shebuja wacu mbega nobabwira iki naciye niyumvira ndivura mbega yaje gute yaje asa gute ariko ibyo bintu byose ntidushobora kubimenya umugore sinshobora kubibona ubu cyangwa ubundi ntacyo bivuze uko yaje ameze kose sinshaka kubibona uko bimeze kose ariko yarari ngaho nyine ari aho kandi agerageza umwami wacu mu buryo ubu n'ubundi kandi murabizi ko umwami yamuhaye inyishu nziza kandi no kuri Yosuwa nawe si Yosuwa yavuze yibwira ariko n'umwami umareka w'umwami yatabaye avuga mu izina ryiwe ni kuvuga ngo ni umwami yari yatoranije Yerusalemu yari afise abantu b'Imana hano ku isi bene data n'abashiki banje uwadutoranije uwaducunguye uwarishe ikiguzi igorogota uwo niwe atkuvugira niwe amvugira jewe nawe ntidukeneye kwivugira ngo twivugire we aradusabira ubwacu nk'uko biva mu ijambo yacitse umuherezi mukuru yizigirwa kandi aradusabira twebwe twese satani arashobora canke akagenda kuturega umwami we amutegeka guceceka kandi aradusabira akavuga ngo abona abantu banje amaraso yanje yamenetse ku musaraba igorogota nta kintu na kimwe gishobora kubaregwa ko byose nabyikoreye byose narabikuyeho ku musaraba igorogota hanyuma agategeka ati satani ziba inyuma y'uko umwami yavuze kandi twaba twabyakiriye satani ategerezwa guceceka kandi kubw'ubuntu turashobora guhimbaza Imana yacu kuri byose amen.